Shalom, ni Chris Ndikumana. Nashaka gushimira abantu bose mwaje mu gikorane cyabaye ku munsi wa gatandatu. Twarabonye ubwiza bw'Imana, twarabonye Imana yerekana mu buryo budasanzwe. Ariko rero mu nyuma twumvise amakuru atubwira yuko abantu bavuye mu gikorane bagira ikibazo, bagira isanganya, harabakomeretse, hariho n'ababuze ubuzima. Rero byatubabaje cyane, tuko turabasengera kandi turahojeje gose imiryango yabuze, tubasengera kugira Imana ibakomeze. Ndinitekana umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri numbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ku makuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi biriko biravugwa hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha amakuru vyandika ndetse no kubo bita aba influencers canke se abantu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Sivyo gusa kandi kuko tuzana kugaruka kuri byinshi bitandukanye. Ni mu gihe ku munsi wa gatandatu hari genekerezo 18 ku kwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2026 nibwo igikorane kidasanzwe cakanguka cabereye ku kibuga ca ETS Kamenge aho cakubise kiruzura ikibuga. Ibikorane bidasanzwe benshi twahora tubona Chris Ndikumana akora mu bindi bihugu, naco yarashoboye gukora nk'ivyo akora muri ivyo bihugu i Bujumbura. Abantu sinzi bava mu mihingo yose y'u Burundi, bamwe bavuga ko bagenze iminsi 2 canke 3 abantu bava mu bihugu bitandukanye, ikibuga ca ETS Kamenge kirakubita kiruzura. Amahoteli niyo ya mbere yahatomboreye, za restaurant, amataxi navyo biba uko nyene. Benshi bakavuga ati uyu muntu ntasanzwe kuko hari ibihugu bimuronse vyo menya kumuvyaza umusaruro ukomeye. Gusa ikibabaje ndetse benshi batariko baravuga ko kumwe nkuko tuza kubigaruka ko ni vyabaye mu gihe hariko haraba ugusohoka muri ico kibanza. Amakuru abaje yadushikira avuga ko mu gihe cyo gusohoka habaye imisunikano myinshi, haraba abantu basiga ubuzima. Ico twe twabashije kumenya kuri uwo munsi nuko abakomeretse n'abapfuye baje ku bitaro Rwa Karidi nkuko tuza kubigaruka ko muri ano makuru. Gusa benshi hirya no hino kumwe ngurukana bumenyi ntibariko barabivuga ko kumwe cyane cyane bagendeye ku bitigiri vy'abantu bitavye Imana basoka muri ico gikorane ndetse na reaction canke se ivyo bari biteze ko Chris Ndikumana aza gutangaza ku mbuga hwaniro canke se mu matangazo nkuko tuza kubigaruka ko vyose nimuze gucikwa muri ano makuru. Nimuge kandi inkuru yaraye mwijoro mu menyesha makuru bitandukanye ari kombogwa canke se ihagarikwa mabanga yo kurongora komine vya Alexis Havyarimana. Uyu mustanire wa komine Ntahangwa Alexis Havyarimana yarabagojwe mu mabanga n'umushikiranganje w'intwaro hagati Leonidas Ndaruzaniye, ibikaba vyarabaye ku munsi wa mbere genekerezo ya 20 mu kakaro uyu mwaka. Nyuma yaho rero niho ku munsi wa gatandatu kwigenekerezo wa gatandatu mu kakaro abagize inama mpanuzwa jambo ya komine Ntahangwa bandikiye buramatari bamumenyesha ivyo bagiriza iyo ndongozi. Amakosa atandatu niyo inama mpanuzwa jambo ya komine yari yagirije Alexis Havyarimana. Amwe muri yo harimo gukoresha uburyo bwinshi inama mpanuzwa jambo itazi na kimwe. Akarorero na mahera yo gushiraho logiciel ya komine ifasha kwegeranya amakuru n'amatagisi. Ngo hasohotse imiliyoni zirenga 950 kuri 323 zari zateguwe amafaranga y'amarundi. Eka ngo no mu migambi iterambere ya komine amahera yaragenewe kugura ibikoresho vyo mu biro hari hategekanijwe miliyoni zirenga 170, ariko ngo hasohotse ayarenga miliyoni 220. Gusanura amabara navyo ngo vyatwaye miliyoni 400 kandi hari hateguwe miliyoni 100 gusa. Nkuko rero benshi bariko barabivuga ngo bakabona ko uyu mustanire yagiye arakoresha uburyo bwa komine ntabi, ari naco catumye abagize inama mpanuzwa jambo bandikira buramatari kugira ngo arabe icokogwa bikiri mu maguru mashasha kugira ngo hatazobaho agahomba gakomeye cyane muri komine Ntahangwa. Ngivyo rero ivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru, fyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigazwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko twatanguye tubivuga, reka dutangure kuri inkuru ijanye n'ivyabaye mu gikorane cakanguka cari kirongowe
n'umukozi w'Imana Chris Ndikumana i Bujumbura. Bari bavuye mu turere dutandukanye two mu Burundi no mu bihugu bitandukanye bazumwe n'ukwemera n'icizere cyo guhinduka mu buzima bwabo. Ariko igikorwa kivuga butumwa cakanguka cyateguwe n'umuvuga butumwa Chris Ndikumana i Bujumbura carangiye mu marira. Abantu 8 barapfuye abandi 9 barakomereka mu mugundano wabaye mu gusohokaho cabereye. Negikorane cabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi heze hari kugenekerezo 18 mu Kakaro uyu mwaka wa 2026 ku kibuga ca ITS Kamenge mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu no kuvuga Bujumbura. Cari kirongowe na Chris Ndikumana yatanguje kanguka amasengesho amaze imyaka ikwega ibihumbi vy'abemera mu Burundi no kw'isi yose. Kanguka n'urubuga rw'ivuga butumwa n'amasengesho rwatangujwe na Chris Ndikumana biciye mu biganiro bitangwa cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ku radio no ku bundi buhinga. Umuvuga butumwa atanga inyigisho za Bibiliya, amasengesho n'ubutumwa bwo kuremesha mu vy'impwemu ku bantu amamiliyoni. Mu myaka iheze kanguka yararonse izina rikomeye mu karere k'ibiyaga binini. Abemera benshi bakavuga ko baharonkeye humure ryo mu mutima n'icizere gishasha biciye muri izo nyigisho. Hari n'abagira urugendo rurerure bakarenga imbibe z'ibihugu kugira bitabira ivyo bikorwa vy'amasengesho bitunganijwe n'uwo muvuga butumwa. Kubijanye n'iki gikorwa cabereye Bujumbura, bamwe mu bitavye bavuye hagati mu gihugu bari bashitse kuva ku munsi wa mbere kugira baronke ikibanza. Ariko ubwinshi bw'abantu bwarenze cyane ubushobozi bwaho ibikorwa vyateguriwe. Ibihumbi by'abantu harimwo abagore, abana n'abageze mu zabukuru bari mu kibanzaho kugenzura ukuntu abantu binjira n'ukuntu basohoka vyabaye ikibazo gikomeye. Nkuko vyashikirijwe n'ababibonye, hari abitavye ico gikorane bagwaye biturutse ku kubura impwemu, ubushuye bwinshi no gukwegana cyane kw'abantu. Ibi vyarushirije kuba bibi rero mu gihe abantu batangura gusohoka. Nkuko igipolisi cabimenyesheje ku munsi wakurikiye, abantu 8 barapfuye abandi 9 barakomereka inyuma y'akajagari katewe n'ikigwi kinini c'abantu ku muryango munini waho basokera. Uruzitiro rwaho narwo rwoba rwasenyutse kubera ugusunikana kw'abantu. Mu bapfuye hakaba harimwo abagore 7 n'umugabo umwe. Amakuru ya mbere y'abaganga yerekana ko benshi bapfuye kubera kubura impwemu bitewe no gukwegana cyane kw'abantu. Abantu 2 nabo barakomeretse cyane. Naho haba iryo sanganya, bamwe mu bakristu bari bitavye ico gikorane barabandanya gushigikira akamaro k'ivyo bikorwa vy'amasengesho. Bakavuga ko bari baje kurondera umugisha gukire mu vy'impwemu canke ubutumwa bwiza. Ku bamwe mu bitavye ibikorwa vyakanguka n'ukwemera kwinshi aho abantu bahuye n'ingorane z'ubuzima baza gusenga no kurondera ihumure. Iyo sanganya rirongera kandi kuzana ibibazo bijanye n'itunganywa ry'ibikorwa bikoraniriza hamwe abantu benshi mu Burundi. Harimo ubushobozi bw'aho bibera, ingingo z'umutekano n'ukuntu hacungegwa akajagari k'abantu benshi. Ivyatumye iryo sanganya riba ntibiramenyekana neza. Hitezwe ko ngo hazoba amatohoza kugira ngo hamenyekane abashobora kuba babifisemwo uruhara n'ingingo zari gufatwa kugira ngo birinde ivyizo mpanuka zabaye ubwo bari muri ico gikorane cakanguka. Hari umwe mu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi ariko arabigaruka ko cyane muri poste ziwe za buri kanya. Uwo nta wundi ni Eric Nyandwi afise ikimenyesha makuru gikora ku mbuga hwaniro ariyo UBM News. Mu nkuru yashize ko mu gatondo ko kuri uyu munsi yatanguye agira ati ngo niho bavuga ngo abapfuye ngagapfuye kabazwa ivu. Aho yanditse ku rukuta rwe rwa Facebook agira ati biratangaje kubona kugeza iyi saha tatangazo rya Chris Ndikumana ryo goza imiryango yabuze ababo canke ryo kwifatanya nabo mu kababaro nyuma y'ivyabereye mu gikorane aheruka gutegura aho abantu barenga 8 bitavye Imana. Kubona rero kano kanya tatangazo rirashigwa habona, abenshi bari biteze ko organisation yakanguka yuko yofatiye mbere mu kwihanganisha no gufasha imiryango y'ababuze ababo no kwerekana ko yifatanije nabo muri ibi bihe bigoye, kuko kwifatanya n'abapfushije no kubereka impuhwe ni ikimenyetso cy'ubumuntu n'uburongozi bubereye. Ariko kwa Chris hosuko, kuko biboneka ko iki kibazo bagifashe minenegwe nk'uko mengo abapfuye ntacyo bari bamaze mu gihugu. Ngibaze kugeza ubu ugiye ku mbuga ziwe akoresha nta tangazo na rimwe rihari riri officiel ryo guhoza no gusaba imbabazi ku vyabaye, ariko
hibereye ko amafoto y'umunezero yerekana ubwinshi bw'abari bitabiriye kanguka nkaho umengo nta cabaye. Eric Nyandwi akabandanya agira ati nukuri ino ngendo igayitse, iyi ni ingendo igayitse ku mukozi w'Imana bavuga ngo yarabivuze muri kanguka. Ese baza ko ari bose bumviriza kanguka? Ese imbuga ziwe za Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube na website yiwe bikora? Babuze umwanya wo kwandika itangazo rero officiel kugira isi yose imenye ivyabaye. Ngiri ni ikosa rikomeye cyane ino organisation iriko irirengagiza. Eric Ndikumana Murantunge. Eric Nyandwi ntiyagarukiye ngaho, yagize ati leta nkozi, leta kirori yo ntacira avuga kuko icayibereye mu kirori, iracibereye mu kirori cyayo cya buri weekend cyo guhekenya amakori y'abene igihugu ngo ntibanezwe no gukora amatoza kugira ikosa nk'iri ntirize ryongere kubaho. Mu gikorane cya Chris Ndikumana hafi y'abantu 9 ariko hari umunsi hazofa 200 ngo sinzi rero ko leta izofata umwanzuro ari kibonye bapfuye benshi cyane, amazi yamaze kurenga inkombe. Ngo ndakurahiye yaba ari mu bindi bihugu ho ibintu biba vyahinduye isura vyanayangaye. Saho gusa kuko Eric Nyandwi yarungikiwe audio n'abamukurikirana cyane igaruka ku vyo Chris Ndikumana atangaje inyuma y'ivyabaye muri iyo sanganya. Gusa Eric Nyandwi ntiyashizeyo, aho yagize ati yamaye inka, ino audio ya Chris Ndikumana yumvirije ngiteye isoni. Sinzi nimba abantu bazi uburemere bw'itangazo ryanditse hamwe na audio. Ngi audio ya Chris Ndikumana nubwo ari itangazo, ngo nimba naho abifata nk'itangazo kuba ari agasuzuguro kuri organisation yewe yakanguka, ariko kandi ngo vyo bibabaje gusora itangazo nk'irumengo ntiryabize muri yagamukama. Ngo jewe hano singwanya abakozi b'Imana, niko Eric Nyandwi abandanya avuga. Kanatsinda kandi sanzwe nkunda ingene Chris Ndikumana yigisha, ariko nubwo noba nkunda ingene yigisha sinocamba inkandagira bitabo ngo ndeke kuvuga aho mbona bitameze neza. Ngo mwino audio avuga ko bumvise amakuru ababwira, ngo nukuvuga nkaho atemera kayo makuru ariyo kuko garacashidikanye ntazi nimba ari ibihuha canke nimba ari vyo. Avuga kandi ko bahojeje imiryango yabuze. Ngase ni imiryango ingana gute? Bayihojeje mu buryo bwahe? Ni pole gusa canke harimo kubafata mu mugongo? Muri make ngirisi itangazo. Eric Nyandwi akabananya agira ati ngiyo biza kubitangazo rero officiel bari kwandika itangazo berekana akababara no guhoza imiryango yabuze ababo hamwe n'abakomeretse. Ukwemeza ko iyo mpanuka yabaye, gutanga amakuru yemejwe gusa atagukeka canke kuvuga ibitaramenyekana, kumenyesha ko ishengero rikorana n'inzego zibijejwe mu gukora amatohoza, gusigura ingene riko rifasha bahuye n'ingaruka z'iyo mpanuka hamwe n'ingingo rizofata kugira umutekano urusheho gukingirwa mu bihe biri imbere. Ivyo iyo shengero canke organisation kanaka ritagize ico rivuze nyuma y'impanuka nk'iyo itanya abantu 8 bose. Bamwe mu bayoboke canke mu banyagihugu bashobora kubifata nko kutagaragaza impuhwe canke uburongozi bubereye. Ikibabaje muri vyose kandi ningene ngo leta kirori ya Neva no kuvuga Varus Ndayishimiye nayo nyene yinumiye nkaho mengo abapfuye s'abarundi. Eric Nyandwi akabandanya ashirako amahera, ati nubumbandanya gusaba ko nihagira unyereka itangazo officiel ryanditse ndetse rigatangwa ku mbuga za Chris Ndikumana yo kwihanganisha babuze, guri nyereka ace aza ndamuhe umuliyoni w'amarundi. Niko Eric Nyandwi yatangaje. Ivyo byose akabitangaje muri aka gatondo ko kwigenekerezo ya 22 mukakaro uyu mwaka w'2026 nkuko abitangaje ku mbuga hwaniro ziwe ariwe Eric Nyandwi. Ibi rero nivyo biriko biravugwa cyane ku vyatangajwe ndetse n'ivyatangajwe na Chimamanda Moses nawe kubifuza kubiraba bonyarukira ku mbuga hwaniro ziwe nawe biriho ubundi bakabandanya birabira ivyo bamwe n'abandi bariko baratangaza kuri iki gikorane cyakanguka cyaguyemwo abantu 8 abandi bagakomereka. Mu yandi makuru reka tuyabananiza kubivugwa mu gisata cy'agateka kazira muntu. Ese ari hehe Dieudonné Niringi Ngoma kubafashwe n'iperereza mu Cibitoke kugenekerezo 15 ruhuhuma uyu mwaka? Ese mwari muzi ko iperereza rishobora gukoresha umukobwa yigize umukunzi kugira rinyuruze umuntu?
Dieudonné Niringiyimana amaze amezi 6 atazwi irengero ryiwe. Yafashwe n'iperereza ku mugwa mukuru wa Cibitoke aho yari kwi hoteli arindira umwigeme bari bavuganye ko bahahurira. Aho hari ku mugoroba w'igenekerezo wa 15 Ruhuhuma uyu mwaka. Kuva afatwa nta buzi iperereza ryamushize. Ivyamubaye ko bibabaje cyane ariko kandi bishobora kuba icigwa kuri benshi. Muti rero uyu Dieudonné Niringiyimana ninde? Dieudonné Niringiyimana afise imyaka 30. Yavutse mu mwaka w'1996 ku mutumba wa Nyempundu, komine Mugina, intara ya Cibitoke yahahora. Arubatse ugwiwe akaba n'umuvyeyi w'abana babiri. Dieudonné ni umunywanyi w'umugambwe CNL mbere yanawutwara ku mutumba wa Nyempundu. Mu kazi ka misi yose Dieudonné Niringiyimana yari amaze imyaka 7 akora mu gisata cyo kwimba habo muri komine Mabayi. Abe bakavuga ko yari asanzwe afitanye ikibazo n'imbonera kure zibiri z'Imabayi zahora zimugora akategerezwa kuziha amahera, nawe aravyanka ngo zoba arizo zamudodobereje mwiperereza. Reka tugaruke ku mutego w'inkumi yoba yaratezwe. Mu minsi y'imbere yuko afatwa, Dieudonné Niringiyimana yabonye muri telefone yiwe hinjira amayinite y'igihumbi y'amafaranga 1000. Haciye akanya gato ahamagagwa n'umwigeme yamusaba ko yomusubiza amayinite kubera yarungitse yihenze. Dieudonné yari yamusubije. Niho guhera ubwo mwigeme yamusatira ngo n'umuntu mwiza akeneye ko bakundana. Naho Dieudonné atashije ko yubatse, umwigeme yagumye amusatira ko amukeneye mu rukundo nkuko biri mu audio Dieudonné yasigiye umugenzi. Niho rero bahava bagiraho bashinga ko bazohurira mu cyumba c'ihoteli yitwa Momo Moteri. Umunsi wo guhura yari ku munsi w'Imana igerekezo 15 Ruhuhuma uyu mwaka w'2026. Bari guhura ku mugoroba w'uyo munsi. Dieudonné yategura kuharara kavuye ku wa mbere mu gatondo. Ivyo byose twabikuye muri audio Dieudonné yarongikiye umugenzi. Ku munsi w'Imana igenekerezo 15 Ruhuhuma uyu mwaka Dieudonné yarafashe icyumba kuri Momo Hotel. Inyuma hari abagabo babiri baje basaba ico cyumba nyene bishuka ko icyumba cyafashwe. Babagabo baca bicara muri bare ya moteri. Isaha 10 z'umuhingamo niho haza kamyonete y'ibyo bitabona imwe polisi babiri mu mwambaro w'akazi n'abandi bagabo babiri bambaye civile. Imodoka yavuyemwo kandi umwigeme waca rinjira aca ararangurura kuri ca cyumba ca Dieudonné. Agishikiriye akiri karadodora bamwe bane bari bazananye mu modoka baca barahamvye wa mwigeme. Dieudonné yapfuye kugurura abarafashwe. Dieudonné yari yaje afise agasakoshi karimwo 8,000,000 z'amafaranga y'amarundi. Amasoko yaca akavuga ko agasakoshi katwawe na wa mwigeme. Dieudonné bamutwaye nabi cane bamushikana ku modoka baca batwara mu iperereza mu Cibitoke. Abe barasavye mubonano mu iperereza ariko ntibigeze bemererwa kubona Dieudonné. Umuryango waramenye ko Dieudonné yasohowe ategekwa kuja kubikuza 15,000,000 muri Kopeke mu Cibitoke. Reka tugaruke ku ruhara rwa Nikese Mugande. Inyuma utwara iperereza mu Cibitoke Nikese Mugande yoba yavuze ko ashenye Dieudonné Niringiyimana Bujumbura, ariko abajyango baremeza ko Dieudonné yoba atigeze ashikanwa Bujumbura. Barafise ubwoba ko wabo yoba yarishwe. Uyu Nikese Mugande atwara iperereza mu ntara mu Cibitoke cyo kimwe n'abatwara iperereza ry'u Burundi ngo barabwirijwe kuvuga iyo bashize Dieudonné Niringiyimana. Kugira iperereza rinyuruza umuntu kenshi ngabanza kubeshegwa ibijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu. Ariko hano biraboneka ko ababeshe Dieudonné hanini bari bakeneye kumutwara amafaranga yiwe. Kumubeshera ngo birashoboka kuba vyarafatiye ku vyumviro vyiwe za politike. Nemwe kandi mu nkuru yacu ikurikira tuzogaruka ku ruhara rwa Nikese Mugande, ku ruhara rwa OPG Nikiza Kevin no ku makuru dufise ku mukobwa yakoreshejwe mu gutega umutego Dieudonné Niringiyimana. Ngaye rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya fyone subscribe canke sabone ni butarafyona ko kugira ngo tuzoshikana nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo bajara mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko yoba mu gisata ca politike agataya kazi na muntu imigenderanire nandi makongurese n'ibindi vyinshi abiriko biravugwa ejya nino mu gihugu. No Mpuza TV rero Imana ibahezegere ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora amakuru n'ibiganiro tubashikiriza vyo birabandanya kuri uyu munsi.